Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Indege z'igisirikare cya FARDC zirimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri indege enye z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 20 rishyira igenekerezo rya 21 indege itwaye abasirikare ba Kongo nayo yageze ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba FARDC b'abakomando bageze ku 3,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko ari abakomando b'abahibu ndetse n'ababandi biyita za Kagoma, ngo ni abakomando bakomeye cyane barwana aho rukomeye, bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo nazo zikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Nta wamenya ibigiye kubera mu Burundi. Hari amakuru avuga ko FARDC yabigiye kugaba ibitero mu bice birimo kugenzurwa na M23 byegereye umupaka w'u Burundi. Hari n'amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi na FARDC baba bagiye gufatanya maze bakarwanya M23 baturutse mu Burundi. Mwijoro ryo ku igenekerezo rya 20 rishyira igenekerezo rya 21 amakuru yizewe twavanye ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare 3,000 bageze mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare 3,000 ngo baturutse Ikisangani. Ni abasirikare batojwe mu buryo bukomeye, ngo ni abakomando b'abahibu babandi biyita ibihunyira ndetse na za Kagoma barwana aho rukomeye. Aba bakomando rero ngo bajyanywe mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi aho barimo gukorana n'abandi bakomando b'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi kandi abasirikare ba FDLR nabo barimo kwinjira mu Burundi. Biravugwa yuko bagiye gukorana mu rwego rwo kugaba ibitero bikomeye kuri M23. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo bwasabye ubutegetsi bwa Gitega ko babatiza bazariyeri cyangwa se bakabatiza igihugu cy'u Burundi bakagikoresha bagaba ibitero kuri M23 mu buseruko bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi baba bagiye gukoresha ibibuga by'indege biri mu Burundi, ndetse bakanakoresha ubutaka bw'u Burundi mu gutera M23 mu bice bya Kamanyora muri Uvira ndetse n'ahandi. Amakuru kandi aravuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu Burundi nabo baba bagiye gufasha bano basirikare ba Kongo n'abarundi mu kurwanya M23 baturutse mu Burundi. Gusa abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura iby'iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo baravuga ko Generali Evariste Ndayishimiye yaba arimo kwikwegera akarambaraye, ngo ni amakosa akomeye cyane ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye gukora mu gihe bahitamo kugaba ibitero baturutse mu Burundi bakarasa M23. Birasigura yuko umujyi wa Bujumbura nawo urabugiye mu kaga gakomeye. Umujyi wa Bujumbura uherereye mu birometero bigeze kuri 27 gusa uvuye muri Uvira. Bisiguye yuko abarwanyi ba M23 bakoresheje tire d'artillerie, bakoresheje bya bitwaro byabo birasa mu ntera ndende bashobora kurasa i Bujumbura bibereye mu misozi ya Uvira. Ibingibi rero biraba bisiguye ko General Neva akururiye igihugu cy'u Burundi muri iyi ntambara, nk'uko abigweza ivya politike ndetse bagahinyanyura iyi ntambara barimo kubisigura.
Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko indege zigera kuri 5 z'igisirikare cya Kongo ubungubu ziri Bujumbura. Mu ijoro ryakeye indege yazanye abasirikare yasubiye muri Kongo mu mujyi wa Kisangani. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko i Bujumbura hari hasanzwe indege y'igisirikare cya Kongo. Uyu munsi mu gatondo indege zigeze kuri 4 za FARDC zikaba zongeye kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Indege zikomeye cyane za gisirikare harimo za kajugujugu ndetse n'izindi ndege igihugu cya Kongo cyaguze mu Buhinde. Hari amakuru avuga ko izi ndege ari indwanyi mu buryo bukomeye. Indege zaguzwe mu Buhinde zamaze kugera i Bujumbura. Izi ndege ngo nizo zitezweho kugamburuza abarwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko FARDC, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo bagiye gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byo mu buseruko bwa Kongo. Hari n'amakuru avuga yuko baba bagiye gutangiza ibitero bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. FARDC kandi ngo irimo gukubita agatoki ku kandi ikavuga ko byanga bikunda igomba kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Ubutegetsi bwa Gitega bukomeje gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi ntambara barimo kurwana muri Kongo. Muri iyi minsi ariko bahuye n'ibyago bikomeye cyane. M23 yarabakinagije irabavudukana mu buryo bukomeye. Abasirikare b'u Burundi byari byitezwe ko bazafasha FARDC mu gucungera umujyi wa Goma ariko byabataye kuwa amazi. Abasirikare b'u Burundi byari byitezwe ko bacungera umujyi wa Bukavu, ibi nabyo byabataye kuwa amazi. Ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibice bya Kamanyora, ibice bya Warungu ugakomeza werekeza muri teritwari ya Uvira, hano hose abasirikare b'u Burundi bakubiswe inshuro. Ubu rero amakuru aremeza yuko ibitero bikomeye bigiye guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi bikibasira ibice birimo M23. Mu gihe rero amakuru amwe namwe arimo kutugeraho avuga yuko zino ndege za gisirikare za FARDC ziri mu Burundi zaba zigiye gukoreshwa mu kugaba ibitero ku buseruko bwa Kongo, hari n'ayandi makuru avuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije na FDLR ahubwo ngo baba barimo gutegura ibitero bigamije kubangamira umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za FDLR ziri mu Burundi, imbonerakure ndetse n'abasirikare ba Kongo ngo barimo kwitegura guhungabanya umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gukorana imbonankubone n'inyeshyamba za FDLR zamaze kwinjira mu Burundi. Inyeshyamba za FDLR zirimo guhabwa ibikoresho bikomeye bya gisirikare mu Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko biteguye gukoresha ishyamba ry'ikibira maze ngo bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ayandi makuru rero akemeza ko izi ndege z'igisirikare cya Kongo ngo zaba zageze mu Burundi hagamijwe kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ni amakuru ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa na bino bintu biteye ukwibazwaho. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko bushaka kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bwateye iyo ntambwe buvuga yuko buzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu rero indege za gisirikare za FARDC ziri mu Burundi, byongeye gutera ukwibazwaho gukomeye cyane niba koko u Burundi na FARDC badafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cya FARDC cyagabye igitero gikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru kigamije kwivugana General Makenga. Ndasubiramwo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri, igisirikare cya FARDC gikoresheje indege zitagira abapilote cyagabye igitero gikomeye cyane mu gace ka Rucuru hagamijwe kwivugana General Makenga urongoye abarwanyi ba M23.
igitero gikomeye cyane cya drone cyakubise agace bivugwa yuko ari quartier general ya M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Kongo ngo cyari cyabonye amakuru yemeza ko General Makenga ari muri Rucuru. Igisirikare cya Kongo gikoresheje drone zitagira abapilote cyagabye igitero gikomeye cyane muri Rucuru, ariko amakuru aravuga yuko FARDC itageze ku ntego yayo. Amakuru yizewe aravuga ko drone za FARDC rwose nta musirikare wa M23 zahitanye. Drone za FARDC zarashe mu gace byakekwaga ko karimo General Makenga, ariko ngo ntabwo uyu mukomanda urongoye urugamba yarari muri Rucuru. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana uyu munsi ku igenekerezo rya 21 nuko FARDC yagabye igitero gikomeye. Amakuru aravuga ko ubutasi bw'igisirikare cya Kongo ngo bwari bufite amakuru yizewe yemezaga ko General Makenga ari muri Rucuru. Hari quartier general byavugwaga ko General Makenga aherereyemo, ndetse ngo ni icyicaro gikuru cyane cy'abarwanyi ba M23 mu gace ka Jomba. Muri Jomba rero indege zitagira abapilote za FARDC zahamishije urufaya rw'amabombe. Amakuru yizewe atugeraho avuye muri FARDC akemeza ko FARDC yarigambiriye kwivugana General Makenga. Muri iyi minsi abarwanyi ba M23 barimo kwigarurira ibice byinshi ku rugamba. Abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma, bafata Bukavu, ndetse bamaze no kugera muri Uvira. Amakuru aravuga yuko Kisekedi yabuze yacira n'ayamira. Abajyanama biwe mu by'umutekano ngo bamubwiye yuko ikintu cyahagarika M23 ari uko bakwica General Makenga. Abasirikare ba Kongo nabo bemeza ko ngo bishe General Makenga urugamba rwahagarara. Amakuru atugeraho aravuga ko ubungubu igisirikare cya FARDC kirimo guhiga bukware General Makenga. General Makenga niwe tageti ya mbere y'abasirikare ba Kongo. Abasirikare ba Kongo ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakamenya aho General Makenga ari bakamurasa. Niyo mpamvu uyu munsi ku igenekerezo rya 21 igisirikare cya Kongo cyahagurukije drone z'ubwiyahuzi. Drone maze zikarasa mu gace ka Jomba, aho byavugwaga ko ari muri headquarter z'abarwanyi ba M23, ndetse ko hari ibirindiro bikomeye bya General Makenga mu gace ka Jomba. Amakuru atugeraho aravuga ko izi drone zaharashe, ndetse ko amakuru yarafitwe na FARDC yavugaga ko General Makenga ariho hantu akunda kuba yihishe, mu gihe ibitero bya drone za FARDC birimo kwibasira benshi mu barwanyi ba M23, mu gihe mu minsi birishize drone za FARDC zishe Colonel Makanika watwirwaneho. Hari amakuru avuga ko General Makenga nawe yamaze kubimenya ko drone za FARDC zirimo kumuhiga bukware. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Makanika, ubungubu ngo General Makenga ni gutahiwe. General Makenga barimo kumuhiga bukware, ndetse ngo urupfu rwiwe rushobora guhindura byinshi ku rubuga rw'imirwano. Kisekedi niwe muntu arwaye. Kisekedi aravuga ko ngo yishe Makenga urugamba rwahagarara, ndetse ko byamufasha gutsinda iyi ntambara mu buseruko bwa Kongo. Muri iyi minsi M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Abajyanama ba Kisekedi mu by'umutekano ngo bamubwiye ko agomba gushyira imbaraga mu nzego z'ubutasi, maze ngo bagahiga bukware General Makenga. General Makenga urongoye abarwanyi ba M23 ngo niwo mutwe wa zino nyeshyamba, niwe mastermind, ngo niwe utegura ibikorwa byose, kandi ni nawe ufite mapu y'ibikorwa byose bigomba gukorerwa mu buseruko bwa Kongo. Kuba rero ngo bamwivugana byaba bivuze yuko M23 bayiciye umutwe. Amakuru aravuga yuko drone z'ubwiyahuzi za FARDC zirimo kuzenguruka ikirere cyose, ndetse ko ahantu hose barimo kumva ko General Makenga yabaherereye bagiye kuhagaba ibitero bigamije kumuhiga bukware.
ni nyuma y'urupfu rwa Koloneli Makanika watwirwaneho, ndetse amakuru akavuga yuko igisirikare cya Kongo ubungubu kibibona ko kidashobora gutsinda intambara, ariko ngo kigiye gushyira imbaraga mu guhiga abarongoye urugamba ku ruhande rwa M23. Biravugwa ko General Byamungu nawe bagiye kumuhiga bukware. General Byamungu yagiye agaragara ku rubuga rw'imirwano cyane cyane aho M23 yabaga imaze kwigarurira. Amakuru twamenya nuko drone z'ubwiyahuzi za FARDC nawe zirimo kumuhiga bukware. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri, igitero gikomeye cyane cya FARDC cyafashe ubusa. Igitero cya FARDC ntabwo cyageze ku ntego yacyo. Drone za FARDC zamishije urufaya rw'amabombe ijomba muri Rucuru. Uyu mugabo General Makenga barimo guhiga ni indwanyi ikomeye cyane. General Makenga ni umusirikare urongoye urugamba. General Makenga yazonze cyane ubutegetsi bwa Kisekedi, ndetse abajyanama ba Kisekedi baravuga ko ari we mugabo ukomeye cyane bagomba kwivugana kugira ngo batsinde iyi ntambara mu buseruko bwa Kongo. Abajyanama ba Kisekedi bose bavuga ko General Makenga akiriho, ngo rwose Kongo ntago izatsinda iyi ntambara. Abajyanama ba Kisekedi mu by'umutekano baramuburira bakamubwira yuko mu gihe cyose General Makenga azaba agihumeka ntabwo FARDC izatsinda M23. Uburyo bumwe bwo gutsinda urugamba ngo nuko bakwivugana General Makenga. General Makenga ni umugabo w'intwari cyane mu buseruko bwa Kongo. General Makenga yavudukanye FARDC mu buryo bukomeye. Uyu mugabo wavukiye muri teritwari ya Rucuru akomeje kuzonga ubutegetsi bwa Kongo, ndetse akomeje gukinagiza FARDC ku rubuga rw'imirwano. General Makenga barimo kumuhiga bukware. General Makenga ubutegetsi bwa Kongo burabibona neza ko ari we mugabo urimo kubahagiza ku rubuga rw'imirwano, mu gihe rero ngo baba bamwivuganye nta kabuza M23 yacika intege. Mu gihe rero FARDC irimo guhiga bukware General Makenga, ndabamenyesha ko urugamba rukomeye cyane muri Rubero. Muri Rubero harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Muri Rubero igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero by'indege. Muri Rubero abarwanyi ba M23 nabo bigambye ko bahanuye drone y'igisirikare cya FARDC. Imirwano irimo gusatira Rubero centre. Abasirikare ba Kongo barahunze, ndetse abanyagihugu baravuga yuko bakorewe ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'ubugizi bwa nabi byakozwe n'abazarendo na FARDC. Birimo kwibonekeza rero ko M23 igiye kwigarurira icyicaro gikuru cya teritwari ya Rubero. Abasirikare ba SADC bafashwe na M23 mu mujyi wa Goma barimo gutakambira ibihugu byabo ngo bibafashe bave muri Kongo. Abasirikare ba SADC bafashwe na M23 mu mujyi wa Goma baravuga ko babayeho nabi cyane. Ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo biravuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu mujyi wa Goma babayeho nabi cyane mu buryo bukomeye, ngo barya rimwe ku munsi kandi ntago barimo kuronka amazi ahagije aho bafungiwe. Hari abasirikare bafungiwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse hari n'abandi basirikare bafungiwe mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro. Aba basirikare ba SADC bacungerewe umutekano n'abarwanyi ba M23. Ntabwo bashobora kwinyagambura, ndetse nta nubwo bashobora gutembera. Ibikorwa byose babikora ari uko babanje guhabwa uburenganzira n'abarwanyi ba M23. Ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byavuze yuko bano basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bari hagati y'urupfu n'umupfumu, ngo barimo kurya rimwe ku munsi, ngo barananutse mu buryo bukomeye ndetse inzara irenda kubica. Ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo birasaba ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa kwemera bano basirikare bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda, maze ngo bakurira indege bagasubira mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo. Gusa ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwavuze ko aba basirikare badashobora guca mu Rwanda.
Afurika y'Epfo ngo ibona yuko yabisuzuguritse mu buryo bukomeye. Afurika y'Epfo yasabye ko M23 yafungura ikibuga cy'indege maze bano basirikare bagakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Abarwanyi ba M23 nabo ntago babikozwa, bavuga ko iki kibuga cy'indege kidashobora gufungurwa kubera ko hari ibitwaro bitigeze bituritswa biri ku kibuga cy'indege. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Afurika y'Epfo aravuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu mujyi wa Goma rwose ngo bamerewe nabi cyane. Ibimenyesha makuru birimo gushyira igitutu kuri Perezida Cyril Ramaphosa ngo abe yakwemera ko abasirikare ba SADC banyura mu gihugu cy'u Rwanda bagataha mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo. Inzira yonyine abasirikare ba Afurika y'Epfo bafite ni ukuva muri Goma bakanyura ku mupaka w'u Rwanda na Congo maze bakerekeza ku kibuga cy'indege cya Kigali cyangwa se bagakomeza inzira y'ubutaka berekeza muri Uganda aho bashobora gufata indege ibajyana iwabo muri Afurika y'Epfo. Hari amakuru yemeza ko Cyril Ramaphosa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bavuze ko kuba abasirikare babo batsindiwe mu mujyi wa Goma banyura kuri Grande Barriere bakinjira mu Rwanda, za kamera zirimo kubafotora, ngo byaba ari igisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya Afurika y'Epfo, ngo ni ikimwaro ndetse ni no gutsindwa guhambaye cyane. Icyo gisebo ngo ntago babasha kukirengera muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu rero M23 ndetse n'abaturage ba Goma nabo baravuga yuko abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma bagomba kuva muri uyu mujyi vuba na bwangu. Hashize iminsi hari imyigaragambyo isaba yuko abasirikare ba SADC batumuka bakava mu mujyi wa Goma vuba na bwangu. Abaturage bavuze ko SADC ntacyo yaje kumara muri Kongo, ko igomba kuzinga utwangushye igasubira iwabo. Gusa ikibazo noneho gisigaye ni kimwe cyonyine, inzira yo gucamo kugira ngo bave mu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege cya Goma kirafunze. M23 yavuze yuko idashobora kugifungura kuko piste yarangiritse ndetse ngo hari n'ibitwaro bishobora guturikira ku kibuga cy'indege bitigeze bituritswa. M23 rero ikavuga ko kubera izo mpamvu ikibuga cy'indege kidashobora gufungurwa. Ubwo inzira yonyine isigaye ni ugukoresha umupaka wa Lac-Roniche, umupaka w'u Rwanda na Congo, maze bakinjira mu Rwanda bagakomeza berekeza mu Cyanika bakanyura muri Uganda, cyangwa se bagakomeza inzira ya Kigali bakanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali. Abasirikare ba SADC bafashwe na M23 barabarirwa mu bihumbi. Amakuru aravuga yuko bari mu kigo cya Mubambiro ariho M23 ibacungereye umutekano. Amakuru yizewe aravuga ko ari imfungwa z'intambara. Bameze neza nk'imfungwa z'intambara kuko nta burenganzira bafite bwo kuva muri kiriya kigo cya gisirikare. Ibyo bagiye gukora byose babikora ku bw'imbabazi ndetse n'impuhwe za M23. M23 niyo ibashyira ibipfungurwa. M23 niyo ibagenera amazi. M23 niyo igena imibereho y'abano basirikare ba SADC. Ni ukuvuga rero ko bafunzwe ndetse ko nta bwinyagamburiro bafite muri uyu mujyi wa Goma. Ibingibi byatumye abadepite bo muri Afurika y'Epfo bongera gutera hejuru basaba yuko generali wabo arongoye igisirikare cya Afurika y'Epfo, umugaba mukuru w'igisirikare ndetse na Perezida Cyril Ramaphosa bakora ibishoboka byose bagacungura abana ba Afurika y'Epfo barimo kwicirwa n'inzara mu mujyi wa Goma. Amakuru yatangajwe n'ibimenyesha makuru byo muri Afurika y'Epfo aravuga ko barya rimwe ku munsi. Gusa abarwanyi ba M23 bo bavuze yuko barimo gukora ibishoboka byose ndetse ko abasirikare ba SADC bafunzwe bafashwe neza mu mujyi wa Goma aho bafungiwe mu kigo cya Mubambiro. Ni imfungwa barimo gukora ibintu byose uko M23 ibibategetse. Ibingibi rero bisiguye ko hari ibyo badafiteho uburenganzira. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo, igisirikare cya FARDC uyu munsi ku igenekerezo rya 21 cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Imirwano irakomeye cyane hagati y'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarwanyi batwirwaneho.
uyu munsi ku igenekerezo rya 21 indege z'intambara za FARDC zongeye kurasa ku baturage mu gace ka Minembwe. Twirwaneho imaze gusohora itangazo ivuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo kwica abasivile. Twirwaneho iravuga yuko igisirikare cya FARDC gifatikanije n'abamayimayi bagabye ibitero mu duce dutuwemo n'abanyagihugu. Ibingibi bibaye nyuma y'iminsi 2 gusa igisirikare cya Kongo cyishe General Rukunda bakunze kwita Makanika. Amakuru yizewe yatangajwe na Twirwaneho yemeje neza urupfu rwa General Makanika. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko ibintu bikomeye cyane Iminembwe. Mu gace ka Minembwe abaturage barimo kwicwa ku manywa y'hangu. Abaturage bariko barirukanka bahungana karago ku mutwe. Igisirikare cya Kongo n'abamayimayi barimo kwica abanyamurenge. Abanyamurenge barimo gukorerwa ubwicanyi bubi cyane. Abanyamurenge barimo gutabaza ndetse bakavuga yuko ubutegetsi bwakabaye bubarengera aribwo burimo kubica. Abanyamurenge baravuga yuko ibitero bya FARDC birimo kwibasira abasaza, abakecuru, abana batoya ndetse n'abandi basivile benshi. Imihana yabo iriko iraturirwa. Abamayimayi na FARDC barimo gushimuta inka z'abanyamurenge, bariko barakubagura abigeme imurenge. Ni ibyago bikomeye cyane birimo kugwira abanyamurenge, ndetse Twirwaneho iravuga yuko irimo gukora ibishoboka byose ngo irebe ko yahangana na bino bitero bya FARDC birimo kwica abasivile. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege y'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Rubero. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa drone y'igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Rubero. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 21 urugamba rwongeye kwambikana muri teritwari ya Rubero. Imirwano irimo kubica bigacika. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira santere ya Rubero. FARDC nayo irimo gukoresha indege z'intambara irasa ku barwanyi ba M23. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 21 igisirikare cya Kongo cyakoresheje indege z'intambara zirimo Sukhoi Su-25, indege za kajugujugu ndetse na drone z'intambara z'igisirikare cya Kongo. Izi ndege zarashe ku barwanyi ba M23 bari bageze mu birometero 10 gusa basatira santere ya Rubero. Habaye ukurasana gukomeye cyane ndetse abasirikare ba Kongo barwanira ku butaka bo rwose bamaze guhunga. Nta musirikare wa Kongo ukirimo kugaragara muri santere ya Rubero, bose bamaze guhunga berekeza muri santere ya Butembo. Amakuru aremeza yuko abari barongoye urugamba ku ruhande rwa FARDC bamaze kujya mu mujyi wa Butembo, ndetse ko muri santere ya Rubero nta musirikare n'umwe w'umuzarendo cyangwa se FARDC barimo kuhagaragara. Igisirikare cya Kongo kirimo gukoresha ibitero by'indege, ariko biragaragara yuko ntacyo biza gutanga kuko n'ubundi abasirikare bo ku butaka bamaze guhunga. M23 irimo gusatira santere ya Rubero. Urwamo rw'amabombe rurimo kurekurwa n'indege z'intambara za FARDC nirwo rurimo kumvikana mu micungararo y'igisagara cya Rubero. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika ndetse FARDC ikaba yakamejeje, ikaba yazanye indege z'indwanyi ku rubuga rw'imirwano. Inkuru imaze kumenyekana kandi irimo kwemezwa n'amasoko yacu muri Rubero iremeza neza ko abarwanyi ba M23 ku isaha y'isa 5:45 barashe indege y'igisirikare cya FARDC. Ni indege yo mu bwoko bwa drone. Amakuru aremeza ko drone nyinshi cyane z'igisirikare cya FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23, ndetse iyi ntambara ikaba noneho yahinduye isura. FARDC irimo gukoresha indege nyinshi muri iyi mirwano.
Abarwanyi ba M23 nabo barahiye ko baza kuzihanura. Abarwanyi ba M23 bamaze kuvuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gukoresha indege z'intambara mu kurasa mu duce dutuwemo n'abasivile. Abarwanyi ba M23 baravuga ko ibiriko birakorwa na FARDC ari ibyaha by'intambara. Amakuru tumaze kumenya aremeza ko inyubako z'abanyagihugu zirimo gusenywa n'amabombe arimo guterwa n'igisirikare cya Kongo. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 aravuga yuko igisirikare cya FARDC kirimo gukora ibyaha by'intambara ndetse ko FARDC irimo kwivugana abasivile. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko indege zirimo kurasa ahantu hari abanyagihugu, ndetse amakuru aremeza ko inyubako zigera kuri 5 z'abaturage zimaze gusenywa n'amabombe arimo kurekurwa na FARDC muri Lubero. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu gihe abarwanyi ba M23 barimo gusatira centre ya Lubero, ne ku cyicaro cya teritwari ya Lubero. Ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane muri Lubero, ndetse abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi bari ku muvuduko berekeza ku cyicaro cya teritwari ya Lubero. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo babomoye za magaze ndetse na za butike z'abanyagihugu maze barazisahura mu buryo bukomeye. Abaturage bagaragaye barimo kurira bavuga yuko FARDC n'abazarendo ari ibihararumbo birimo gusahura inyubako zabo. Za butike zarasahuwe, ndetse abaturage bakavuga yuko batewe igihombo gikomeye na bano basirikare ba Kongo b'ibihararumbo. M23 rero irimo kwerekeza muri centre ya Lubero. FARDC nayo ntago iremera yuko irimo gutsindwa ku rugamba, ahubwo noneho yazanye indege z'intambara nizo zirimo guhangana na bano barwanyi. Gusa abihweza iby'iyi ntambara irimo kubera muri Kongo baravuga ko ibingibi ntacyo biri butange, kuko n'ubundi indege z'intambara ntago zatsinda urugamba zonyine. Abasirikare ba Kongo barwanira ku butaka bamaze guhunga, ndetse nta musirikare n'umwe waba wa FARDC cyangwa umuzarendo urimo kugaragara muri Lubero centre. Bisiguye ko n'ubundi ari amasaha make cyane M23 ikinjira hariya muri Lubero centre. Mu gihe rero M23 iri ku muvuduko yigarurira ibice byinshi, Tshisekedi wewe yabuze ayacira n'ayamira. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko Perezida Tshisekedi ibintu birimo kumukomerana cyane i Kinshasa. Tshisekedi ubungubu nta nubwo acyemerewe rwose kugenzura ibiriko birabera byose muri Kongo. Amakuru aravuga yuko abasirikare bakomeye bamaze kubwira Tshisekedi ko atagishoboye kurongora igihugu. Hari amakuru avuga yuko abasirikare bamaze kugumuka, ndetse bakavuga ko inyifato ya Tshisekedi idashobora gutuma abasirikare batsinda urugamba. Abasirikare bakomeye muri Kongo barimo General Christian Chiwewe, General Chiko Chitambwe ndetse n'abandi barimo gushinja Tshisekedi ko ari umugambanyi arimo gukorana na M23. Tshisekedi ngo yanze ibiganiro na zino nyeshyamba, ndetse ngo Tshisekedi biragaragara yuko ashyigikiye ko M23 ikomeza kwigarurira ibice byinshi, maze ngo Kongo ikazacikamo kabiri. Hari abasirikare ndetse n'abategetsi bakomeye i Kinshasa bavuga ko Tshisekedi yaba arimo gukorera bampatsi ibihugu barimo gushaka gucamo Kongo ibice bibiri. Abategetsi bakomeye muri Kongo ndetse n'abasirikare baravuga ko Tshisekedi impamvu yanze ibiganiro na M23 ngo yaba yarabitegetswe n'ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishaka ko M23 ikora balkanization maze Kongo igacikamo kabiri. Hari amakuru rero avuga ko abajenerali batangiye kurakarira Tshisekedi mu buryo bukomeye, ndetse bikavugwa yuko ashobora gukorerwa kudeta i Kinshasa. Amakuru aravuga ko Tshisekedi nawe ibintu bimaze kumurenga. Tshisekedi ubungubu ngo nta myanzuro ikomeye ashobora gufata kuri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo.
Perezida Tshisekedi yagerageje gukora ibishoboka byose, azana Sadek, yazanye abasirikare b'u Burundi ndetse azana abacancuro benshi ngo baze kumurwanira muri Kongo barebe ko bakubita M23, ariko byamutaye kuwa amazi. Ubu rero abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko bigarurira ibice byinshi, ndetse amakuru aravuga rwose ko M23 yamaze gushinguka mu byo gusaba ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ahubwo hari amakuru avuga ko M23 yaba igiye gushinga igihugu cyayo kigenga mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko iyi mirwano irimo kubera muri Kongo izasiga Kongo icitsemo kabiri. Abihwezi vya politike barabona neza ko Kongo igiye gucikamo kabiri, ibyo abakongomani bakunze kwita barikanizasiyo. Abarwanyi ba M23 ngo bafite imbaraga nyinshi, ntabwo rero ngo bazakomeza gusaba ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko M23 kugeza ubu ngubu nta biganiro na bike igikeneye ku butegetsi bwa Kongo, ahubwo ko irimo kurwana ishaka kwigarurira ibice byinshi, maze ikaba yakwigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, intara ya Chopo ndetse na Maniema, ndetse bagafata na Tanganyika maze bagashinga repubulika yabo mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru avuga ko ibihugu bya rutura birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba byinyegeje inyuma y'uyu mugambi wo gucamo Kongo ibice bibiri, maze abarwanyi ba M23 bagatangaza repubulika yigenga ya Kivu. Mu gihe rero M23 iri ku muvuduko yigarurira ibice byinshi, ndetse ari nako yica benshi mu basirikare ba Kongo, abandi bagafatwa amatekwa, abandi bakirukanka bameze nka za bihehe zitaye urugamba. Ubu ngubu Tshisekedi nawe akomeje gusaba ibihugu by'amakungu ko ngo byafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi ashinja ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Hari ibihugu by'amahanga byatangiye gufatira ibihano bamwe mu bategetsi b'u Rwanda, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufatira ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ajejwe ubutwererane n'ubuseruko bwa Afurika. Amakuru aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko General James Kabarebe yagize uruhara mu gufasha abarwanyi ba M23, ndetse ngo akaba afite ijambo rikomeye muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Majoro Ernest Ndayizeye Batazira Soleil w'igisirikare cy'u Burundi yatorokanye n'abasirikare 160 b'igihugu cy'u Burundi bajya mu barwanyi ba M23. Ndasubiramwo, Majoro Ernest Ndayizeye w'igisirikare cy'u Burundi bakunze gutazira Soleil yagiye muri M23 atorokanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 160. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko ibingibi byabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kavimvira kegereye neza umujyi wa Uvira. Amasoko yacu muri M23 aremeza aya makuru. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nayo aremeza aya makuru. Majoro Ernest Ndayizeye Batazira Soleil yahisemo kwihuza na M23, ndetse amakuru aravuga yuko yajyanye intwaro zose yari afite ku rugamba. Abasirikare 160 bari kumwe nawe, nabo rwose bishikanye muri M23 mu gace ka Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aremeza ko byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 uku kwezi kwa kabiri. Majoro Ernest Ndayizeye Batazira Soleil ni umwe mu bakomanda b'igisirikare cy'u Burundi bari barongoye abasirikare muri Kongo. Majoro Ernest Ndayizeye abasirikare biwe bari mu gace ka Uvira, ndetse bagerageje guhunga basubira mu Burundi. Ubwo bageraga mu gace ka Kavimvira, ubutegetsi bwa Gitega bwababujije gukomeza berekeza mu gace ka Gatumba, ndetse amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega ngo bushaka no kohereza abandi basirikare benshi muri Kongo.
General Neva ntago aremera ko abasirikare biwe bagomba kuva muri Kongo, ndetse mwarabibonye ubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza bamubazaga niba koko abarundi bavuye muri Kongo, yavuze ko ibyo bintu atari byo, ko abasirikare b'u Burundi bavuyeyo, ahubwo ko abarundi barimo kurwana muri Kongo kandi ko biteguye gukomeza gufasha igisirikare cya FARDC. Amakuru dufite kandi yizewe ava mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bagumutse bakavuga yuko badashobora gukomeza kurwana muri Kongo. Bamwe rwose baritahiye basubira mu gihugu cy'u Burundi. Imiduga myinshi yagaragaye irimo kuva muri Uvira ikanyura muri Kavimvira bagakomeza berekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi bavuye muri Kongo, ariko amakuru dufite nuko Majoro Ernest Ndayizeye ndetse n'abandi basirikare barenga 500 batigeze bava mu gace ka Uvira. Bagumye muri Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko aba basirikare bagiye rwose bavuga yuko batazatererana General Neva. Ubwo benshi bahungaga bava muri Uvira, Majoro Ernest Ndayizeye yagumye muri kariya gace. Amakuru dufite nuko abandi basirikare bagumyeyo bo rwose banahunganye na FARDC bagakomeza berekeza muri Karemi. Hari amakuru dufite yemeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bahunganye n'igisirikare cya Kongo bakerekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Majoro Ernest Ndayizeye n'abasirikare barenga 160 bagumye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ntabwo bigeze barwana na M23 ndetse nta n'ukurasana kwigeze kubaho. Amakuru yizewe aravuga ko Majoro Ernest Ndayizeye yavuganye n'abarongoye M23 ndetse akabasaba yuko yakwihuza nabo. Ni nako byagenze ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 ubwo abarwanyi yararongoye bishikirizaga M23 mu gace ka Kavimvira n'intwaro zabo, bakavuga ko biteguye gukorana na zino nyeshyamba. Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye yishikanye muri M23 ku bushake bwiwe. Yagiye kwiyunga kuri M23 n'abasirikare barenga 160. Ntabwo Majoro Ernest yigeze afatwa amatekwa. Oya rwose, ntabwo M23 yamufashe, ntabwo ari imfungwa y'intambara, ahubwo ku bushake bwiwe ku giti cyiwe yahisemo kujya muri M23 nk'uko amasoko yacu muri M23 arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo ni igihombo gikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi, kandi ngo birerekana ko abasirikare b'u Burundi barimo kubibona ko intambara General Neva yabashoyemo ari intambara y'inyungu ziwe ku giti cyiwe n'umuryango wiwe. Abasirikare benshi b'u Burundi muri Kongo barishwe, ndetse abandi benshi bafashwe matekwa. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye bwohereza muri Kongo cyane cyane abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo bajye gupfira muri Kongo. Aya makuru kandi yemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Cyane cyane aya makuru akavuga yuko abakoze mu gisirikare cya kera mu Burundi aribo barungitswe cyane muri Kongo, kuko igisirikare cy'u Burundi ngo kirimo gushaka kubikiza, dore ko ngo babafata nk'abagambanyi. Abakoze muri ex-FAB ngo bafatwa nk'abagambanyi ku butegetsi bwa CNDD FDD, ndetse hakiyongeraho abo mu bwoko bw'abatutsi igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyohereza muri Kongo kibizi neza ko bagomba gupfira ku butaka bwa Kongo. Inkuru yamaze kumenyekana rero mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru twamaze kumenya tuyavanye mu masoko yacu yizewe nuko Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye yagiye mu barwanyi ba M23 mu gace ka Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu aravuga yuko aka gace ka Kavimvira karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndetse ko aba barwanyi ba M23 bamaze no gukandagira mu mujyi wa Uvira. Muri Uvira FARDC yarahunze, abarundi nabo bamaze kuva muri kariya gace, benshi basubiye mu gihugu cyabo cy'u Burundi. FARDC yahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi.
Ibintu rero ntabwo byoroshye ku gisirikare cya Kongo kuko kirimo gukubitwa umusubirizo. FARDC irimo kwirukanka igahunga urugamba, ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje gutakambira ibihugu by'amahanga kugira ngo barebe yuko babafasha bagatsinda M23. Tshisekedi yasabye igihugu cya Chad ko cyamuha abasirikare. Tshisekedi yasabye ibihugu by'amakungu ko byamufasha kurwanya M23. Gusa biribonekeza ko nta gihugu cyiteguye kongera gupfusha abasirikare bacyo muri Kongo. Ibihugu byinshi byamaze gutinya kohereza abasirikare muri Kongo kubera ko M23 irimo kubica itabababariye. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho avuye mu buseruko bwa Kongo, nuko abarwanyi ba M23 barimo gusatira neza santere ya Rubero. Abarwanyi ba M23 muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 bagiye kwigarurira Rubero santere. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze guhunga. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abaturage barimo gutakamba basaba M23 kubatabara vuba na bwangu, kuko abazarendo na FARDC barabasahuye mu buryo bukomeye. Isantere y'ubucuruzi yarasahuwe mu buryo bukomeye. Abaturage ku munsi w'ejo biriwe barimo kurira bavuga yuko FARDC n'abazarendo barimo kumena za magaze ndetse na za stoke z'abacuruzi muri santere ya Rubero. Abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bagaragaye mu birometero 10 gusa berekeza muri santere ya Rubero. FARDC n'abazarendo bavanyemo akabo karenge. Amakuru ya nyuma atugeraho akemeza ko bahungiye mu mujyi wa Butembo. Ibintu rero birakomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, ndetse birimo kugaragara yuko santere ya Rubero nayo yaba igiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba General Makenga.